Ndabaramukije mwese muriko muradukurikirana amahoro y'Imana abane namwe nongera kandi ndabaha ikaze muri cya ikiganiro cy'ubwiza, ikiganiro aho twubakwa na cyane ikiganiro aho ubuzima bwacu burushirizaho kuba ubuzima bwuzuye intahe, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo muramenye ukuri kukaba ukwidegemvya. Rero twamana intahe zo kwidegemvya, kuko muri kino kiganiro tumenya ukuri kwinshi maze kukaduha ukwidegemvya. Donge kandi kuba ikaze muri kino kiganiro. Ndabibutsa ikaba ari rya mbere uravye kino kiganiro gica kuri IMMORTEL GSJ, Immortel par la grâce et le sang de Jésus, kuri Facebook, YouTube ndetse na TikTok. Ushobora guhitamwo hamwe ugikurikirana. Rero muri kino kiganiro tuyaga amakuru y'intahe zacu. Ndagusaba no kugira subscribe ndetse ukactiva cloche de notification kugira ngo ikiganiro gikurikira uze ukironke ukuri kwa. Imbere rero yuko dutangura kino kiganiro, reka dushimire Imana ibidasanzwe irushirizaho gukora, tuce tuja mu kiganiro nyezina. Reka dusenge. Mwami, turagushimiye ubuntu bwawe, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye uburyo ubana natwe, uturinda, utuzigama, ukaturindira ivyacu n'abacu. Turagushimiye Mwami kuduhaye kandi karyo ko kumenya ukuri, kandi turagushimiye ko tuza kumenya ukuri kandi kuza kudukwidegembe. Turagushimiye kubana natwe, turagushimiye ko kino kiganiro uno mwanya muto tugira tumare uza kutubera umwanya udasanzwe aho twiga vyinshi. Ni mw'izina rya Yesu Kristo tubisenze twizeye, amen. Ndongeye kandi kubaha ikaze muri kino kiganiro. Ndabaramukije kandi irigira kandi uno munsi rero turafise ikindi kintu gitoyi tugira twige kandi kingira akamaro. Ico naco kikaba ari ikintu bita ubushobozi bw'ururimi. Aho duhera zo gutangura, reka tutangurire mu migani, dusome mu gitabo c'imigani igice 18 ku murongo wa 21. Aho avuga ngo urufu n'ubugingo biri ku bubasha bw'ururimi, ngo kandi abarukunda bazoya ivyo rwara. Bibiliya iratubwira ko uburufu n'ubugingo biri ku bubasha bw'ururimi. Bisigura ngo umuntu arafise ububasha bwo guhitamwo gufa, nkuko afise ububasha bwo guhitamwo kubaho. Uno muzi urashaka kwiyumva ngo none ivyo birakunda nyene, birakunda kuko ni ijambo ry'Imana. Bibiliya ivuga ngo ijambo ry'Imana rifise ububasha, ngo kandi rigira ikimazi kubagizigiye. Wizigiye yuko ijambo ry'Imana novuga uburufu n'ubugingo biri ku bubasha bw'ururimi, biri ku bubasha bw'ururimi rwawe nyene. Yesu ashimwe. Rero uno muzi ko twabimenye, reka dutangure gutanga ubuzima kubitwerekeye, na cyane ubuzima bwacu, kuko nimba urufu n'ubugingo bifatanye n'ururimi rwacu, turashobora kwiga kuvuga bitandukanye. Turashobora kwiga kuvuga bitandukanye nuko twahora tuvuga. Petete ko iyo ugwaye wacuvuga yo ndapfuye, sanga uri kurihamagarira gufa. Ushitse mw'ishuri ukabona uri kuronka amanota nyene, hari amanota iyo yaronse uvuga ati nubwo atari ubusa nabwo utangiye kubona amanota asa nuko nyene, usangura kuvuga ati mama aya manota ndiko ndaronka vraiment ndiko ndananirwa. Donc uri kuhamagara kunanirwa. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo urufu n'ubugingo biri ku bubasha bw'ururimi. Sigura ngo amashuri yawe urashobora kuyaha ubuzima, urudandaza rwawe urashobora kuruha ubuzima, umuryango wawe urashobora kuba ubuzima, kuko nibikwerekeye urufu n'ubugingo birashobora biri ku bubasha bw'ururimi. Reka dusome undi murongo uri mu Bikorinto igice ca 4 ku murongo icete ca 2. Paulo yandikiye Bikorinto igice ca 4 ku murongo wa 13. Aravuga ngo ariko ko dufise uwo mutima wizeye uboneka mu vyanditswe ngo narizeye nico catumye mvuga, natwe nyene turizera nico gituma tuvuga. Yari Paulo aravuga ngo narizeye niyo mpamvu mvuga. Fise umutima aravuga ngo fise umutima wizeye uboneka mu vyanditswe. Nizera iki jambo ry'Imana ryavuze, kubera arico nizeye nivyo mvuga. Erega kuri nosi turafise amakuru menshi, hari ibintu byinshi twovuga. Uno munsi urashaka kuvuga igitoro cabuze, bisi zabuze, urafise kubihitamwo kubivuga. Ariko rero twebwe ntituvuga ivyo. Ubukene burashaka kuba ari ubukene mu gihugu. Urudandaza ugerageje wese kudandaza, hari igihe bishika aho ugerageje kudandaza wese ahomba. Rero urafise guhitamwo guhereza ubuzima urudandaza rwawe, ukavuga ati oya ibintu vyanje birunguka, kubera ko urabihereza ubuzima. Urufu n'ubugingo urashobora kwica ivyawe. Nimba ubuzima bwawe ushobora kubaho canke bukavaho kubera ururimi rwawe, bisigura ngo n'ivyawe birashobora kubaho canke bigapfa
kubera ururimi rwawe, kuko nta vyawe bihari wowe udahari. Umuntu bavuga ko afite imodoka kubera hari hamwe yofatwa tutangura kuvuga ati uyu muntu nimba yari imodoka y'umuntu X tuvuga ati imodoka ya bene X ntibiciswe yiwiwe, bizigura ngo nimba wowe urufu rushobora kuguha wewe ubuzima si wewe gusa, ahubwo n'ivyawe byose birashobora kuronka ubuzima truth ururimi rwawe. Yesu ashimwe. Rero nk'abana b'Imana turahamagarirwa kumenya uburyo bwiza bwo kuvuga, ntituvuga ivyo tubonye. Paulo aravuga ngo turafise umutima wizera, ufise inyanduruko yawo uri mu vyanditswe, twizera iki jambo ry'Imana rivuga. Ijambo ry'Imana rivuga ngo imigamba mfitiye n'imigambi y'amahoro. Aho ni hahandi ushobora guhura n'umuntu akakubwira ati ndakwanka, ugiye à droite bakakubwira ndakwanka, ugiye à gauche bakakubwira ndakwanka, ugiye imbere bakakubwira ndakwanka, ugiye inyuma bakakubwira ndakwanka. Kavuga ngo abantu bose baranya, oya ntibakwanga, tanga uruvuge ko Imana kuko imbere ko bavuga ko bakwanga, wewe hari wari yaravuze ngo ndagukunda. Bibiri ivuga ngo urukundo rwiwe rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo tubeho. Hari deja uwamaze kumanifesta urukundo rwiwe gusumba rw'abandi ku buzima bwawe, nico catumye uno munsi uburiho. Rero hitamwe kuvuga yuko ukunzwe, ndakunzwe vraiment, ndakunzwe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uhoraho niwe mwungere wanje sinshobora gukena. Ntibifatanye n'ubukene bwateye ku isi, ntibifatanye nuko muri no minsi abantu biga ntibaronka akazi, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo ijambo ry'Imana rivuga ko uhoraho ariwe mwungere wanje sinzokena. Ntibifatanye nuko navukiye mu muryango umeze uku canke kuriya, ariko uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena. Kuba ari umwungere wanje ivyo nyene nivyo mvuga, ndavuga ko uhoraho ari umwungere wanje. Ushobora kuba warageze ahantu umuntu ukaza kumva ati ngo asha buriya bwoko bwaravumwe, ngo ijya famille yaravumwe, nta muntu numwe ashaka kugira mariage, bose batwarinda bati hari umuvumo vraiment. Ukasanga umuntu yavuga ati ngo bati ngo hari umuvumo kweri, ngo muri famille wacu asha nta muntu numwe agira mariage, ngo hari umuvumo kweri muri famille wacu nta muntu numwe yubaka. Tanga uruvuga ati nahezagiye imihezagiro yose hano mwijuru. Iyo mihezagiro nyene tangure kuyivuga ati narahezagiwe. Uri kuragenda uvuga ati narahezagiwe, umuntu akubajije narahezagiwe, kuko ivyo nyene uri kuravuga vuba cyane bizokwambara umubiri. Turizera, niyo mpamvu twatura. Rero bana b'Imana, Kristo yaraduhaye ubushobozi bwo kuvuga ico tuvuga. Bibiri ivuga ngo ico muzofundika cyose mw'isi no mwijoro kizofundikwa. Bisigura ngo ico uri kuravuga uno munsi ni itegeko uri kuratanga. Ijambo ririho, ijambo nta kintu na kimwe kigira, ijambo ryama ririzima, ijambo nta kintu na kimwe kigira. Ijambo wavuze uno munsi nejo ririho. Hari uno munsi ibintu turiko turabamwe shobora no gusanga ari amajambo twamye turavuga mu myaka yeze. Je no munsi ibintu ndiko ndabamwo birafatanye n'amajambo namye niyatura. Ndibuka ko naringeze mu gihe nari ngwaye ndemvye, kandi muri je narumva amajwi anyemeza neza ndasubiyemwo anyemeza neza ko ngira mfe. Ubwo n'ubuzima naciyemwo kuburyo aho nari ndabizi muri je naguma numva amajwi anyemeza yako ndi mugufa. Akambye ati we inondwe ntishobora guhera. Nkaca ngenda ahantu hajamba ati ubuzima bwanje burakayangana, kazoza kanje karakayangana. Ti 2023 niyabaho nanje nzobaho, 2024 niyabaho nanje nzobaho. Uno munsi ndiho. Rero ntabwo bamfise kuko ndazi neza ko ico ndazi aho natuye aho na declare kugeza. Rero ijambo ntirishobora ijambo gicwa nirinde amweke no haguruka nkaca ntangura kwica ijambo navutse ndagicishije irindi. Rero ijambo ryose uri kuravuga rirashobora, ijambo uri kuravuga rizogira impact kuko nimbuto kanakuteye nimbuto kanakuteye kandi vuba cyane rizotangura kuzana ivyamwa. Rero nk'abana b'Imana ni kumenya ico novuga ati ico twawe ntituri abari bo bose kugira ngo tuvuge ivyo dushatse vyose, ariko turavuga ijambo ry'Imana, tuvuga ic'Imana ituvuga ko, ntituvuga ivyo abantu batuvuga, ntituvuga ivyo tubona. Urashobora kuraba ubuzima bwawe ukavuga ati ibintu vyazimvye, ariko kuba vyazimvye ntibisigura ko ngira mfe n'inzara. Oya, imfungurwa turafungura kandi dufungura umusese, turaronka ivyo dufungura kandi turagira umusese kara dusangiza n'abandi, kuko Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ngo izotumara ubukene bwacu bwose. Rero tuvuga iki jambo ry'Imana rivuga, ntituvuga ivy'abantu batuvuzeko. Reka duhereze mu murongo uri muri guharura 14, igitabo cyo guharura igice ca 14 ku murongo wa 28 aho ngo babwira ati ndarahiye uguhoraho kwanje yuko ivyo numvise mwivugiye ari vyo nyene nzobagirira.
uhoraho yarirahiye ugoraho kwiba. Amangu ivyo numvise mwivugira nivyo nzobakorera. Rero no musi ukeneye ko unanirwa, ukeneye ko usonza, ukeneye ko ukena, ukeneye hari amasengesho menshi ufise. Rero ivyo udakeneye ko bibaho bibikubaho ntibari ivyo uvuga. Urashobora kuba mu biboneka ukenya ariko tanga uruvuge, kuko ico uri kuravuga uri kurarema. Hari ubuzima kana kuri kuratanga. Nimba ivyo uvuze n'ururimi rwawe bifata umubiri, kuko utangiye kuvuga urufu bizana urufu ku buzima bwawe. Tanga uruvuga ubuzima maze ubuzima uzoburonka. Tanga uruvuga amahoro uzoyaronka. Ntuvuge bifatanye nayo wumva mu mutima. Oya, abantu bashaka kuba bakwanka hamwe utangura kuvata abantu bose barankunda. Woza gutangara mu myaka izo usanze ibintu vyose bitangiye kukumvira, vyose bitangiye kugenda neza. Rero impamvu ni nk'abana b'Imana turahamagarirwa kuvuga ivyo twizera. Ukwizera kwacu kuzanana mu vyanditswe. Rero ndabashimiye cyane ko no munsi mwashoboye kuma kano kanya, kandi nizera neza ko bigenda neza cyane. Kabino message yagufashije, gerageza uyipartage abandi, kandi nizera ko ubutaha tuzoyaga ibidasanzwe. Nongera kandi ndagutumira ku kiganiro cy'ubutaha. Ganiro ni kuwa mbere no kuwa kane saa 12:30. Murakoze.